bikorwa tumaze kubona abantu bateguye ibikorwa byo gutunganya imicafu. Ikibazo gisanzwe kiri mu biduhanze mu bushikiranganji. Turabona neza ko na cane mu bisagara ikibazo c'imicafu gitera ingorane kuruta, na cane ko tuzi ko uko abantu biyongera ariko n'imicafu yiyongera. Hari ikibazo rero kuko imicafu ibandanije igwira, murazi ingaruka mbi ifita ku magara y'abantu no ku bidukikije. Turashima rero ko hari abamaze gufata iya mbere kubona ko imicafu atari ingorane ahubwo ishobora kuba umuti, kuko bamwe bamaze kubona ko bashobora gukuramwo ya makara bashobora gukoresha mu gukinjika, ndetse bya biti twahora tubangamira cyane tukabiruhurira, bikadufasha mu kuzana ka kayaga keza, mu kudukingira za ngorane zituruka ku ihindagurika ry'ibihe. Tukabona rero ko aba bantu bariko bakora ibi bintu twobatera intege, ndetse tukifuza ko mu bushikiranganji twobamenya, tukamenya neza hirya no hino ibyo bakora n'aho babikorera, kugira ngo by'ukuri babandanye bakora igikorwa ciza, ndetse n'abandi babonerweho akarorero. Turashima kandi aba bajejwe intwaro na cane mu gisagara ca Bujumbura, tubona bariko barafata iya mbere, kuko mu ntumbero y'igihugu muri politike ishiraho itunganywa ry'isuku nk'uko yagiyeho mu 2013, iravuga neza ko abajejwe intwaro na cane mu makomine babwirizwa gufata iya mbere. Aha rero muri meri babwirizwa gufata iya mbere, mw'ikomine uwujejwe agafata iya mbere, kw'ishure uwujejwe agafata iya mbere, ndetse uwo ari we wese akumva ko ari igikorwa ciwe, twese tugaheza tugahuriza hamwe ivyo bikorwa. Turashima rero ibikorwa vyakorewe aha, ndetse tukifuza ko bitoherera ngaha no hanyuma vyobandanya, ndetse no mu yandi makomine atari ikomine ibikorwa nk'ibi bigatunganywa, tugaheza tugakingira amagara y'abantu, tugakingira n'ibidukikije.